Bakunzi bikimenyesha makuru Kibonobono Media, uyu munsi kuwa 22 twazindutse mu gitondo tugenda kugendera umwe mu banywanyi banyamutahe bumvise akamo ubwa mbere aho twari ko turabatera akamo ko kurima igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Baciye bahaguruka, yaciye haguruka arabikora. Uno musi rero turi mu gisagara navuga hafi y'igisagara ca Bujumbura muri komine ya Kabezi, intara ni Bujumbura. Turi ku mutumba wa Gakungwe hafi yaho bita kuri Kashinwa, ni hafi y'ikiyaga Tanganyika. Twagiye kugendera umurima w'umwe mu bamaze kurima igiterwa c'ikibonobono. Nukuri tuhageze twese twatangaye, jewe David nanezerewe cane, nishimye ndatamba. Abo turi kumwe bose bagaragaje umunezero. Ngwino nawe uratire ijisho urabe ingene ikibonobono vyifashe, hama mpeze ndakuyagire ivyo tari bwumve kubijanye n'ikibonobono. Ugumane nanje utege ugutwi, uragiye kumva bimwe muri vision yanje nka David Tuyisabe nabo turi kumwe, ivyo tugiye gukora mu Burundi biciye ku burimyi bw'igiterwa c'ikibonobono. Gumana nanje ndakugendurira. Turatanguye. Ndakwibutse yuko inyuma ya kamera turi kumwe na kameramani Zombi. Turagiye mu murima kugira ngo abereke vy'ukuri kino kibonobono. Mwitegereze murabe, banze ufata kanya gusa uratire ijisho no murima kino kibonobono uko cifashe. Uyu muntu vy'ukuri yavyifashemwo neza cane, kandi turavye ibiti biri muri no murima aho avuga yuko atane kiro gikwiye yateye. Kurikirana wirabire vy'ukuri kino kibonobono iki kiratanguye kwama. Hariho ibikiri hasi nk'ivyagiye bihura n'izuba, ariko hariho n'ibindi bimaze kuba biri hejuru cane. Hariho nibimaze kwama kandi bikera bikama ibitete binini binini vy'ukuri ubona ko ari ikintu giteye igomwe. Ndacakwereka, uracara umwanya wawe wo kwihweza urabe, ndakugenduze uyu murima w'akarorero urabe. Ariko kandi nibutse abakunzi bacu, abakunzi bikimenyesha makuru Kibonobono Media, cyo kibereka ibidasanzwe bijanye ni uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono buriko burangurirwa paka bw'u Burundi. Ni uburimyi novuga ko ari bushasha butari bumenyerewe, aho bamwe n'abandi batarabitahura, ariko turashimira Imana yo idutiza amagara n'inguvu zo kwama dusigura buri mwanya kugira ngo abarundi bose batahure ibijanye n'ikibonobono. Turacagendura, urabona nk'iki hano carageze gusoromwa, aha nk'umukozi ari hafi ca tumubwira yamure iki caramaze kugira gusoromwa. Hariho abagenda batubaza ngo none ngo gisoromwa ryari. Ana nk'iki kimaze kuba kimeze gutya, kameramani yegereze. Aha rero hategerezwa kuba hariho isizo canke umukasi ucukata kano kantu, canke mu gihe aba yambaye amaga aca kubura ko utu tuntu kuko dukoze ko turamira nk'utubabaza, ariko nta nguvu nyinshi tugira. Uca rero wamura utu canke ugakata kano mu gihe bamaze kuba ari bwinshi. Narababwiye ikibonobono kimeze nka papayi. Si ikintu ushobora kuvuga ngo ndasoromye rimwe ngo nzogaruka inyuma y'amezi 2 kongera gusoroma. Oya, ahubwo wamiramwo. Nico gituma no hanura ntuze witeranye kurima ikibonobono
udafise umwanya, bisaba urime ikibonobono ufise umwanya. Ati gute? Wabonye nka kirya ndaberetse hajya ko ikimwe nico kimwe ni ngaha dushikiriye hana nk'iki aha ntiyabaye hafi nk'iki carageze gusoroma, ariko urabona kirya naco n'amashugwe, kirya kindi kiracara amashugwe. Urumva bisaba yuko aba hafi, kuko aha atevye bica bitangura gukoragurika, kandi ndabona nkaha bimwe bimwe vyarakorotse. Rero nk'iki vyasaba abe yaragakase canke yaramuye tuno tuntu. Hanyuma ni nkuko dushobora gushika hano, urabona nk'ibi vyose hariho aha nk'iki kimaze kuba kimeze gutya, aha nta misi myinshi gisigaje, kiri mu kugera gusoromwa nk'iki. Rero urabona waje ugasoroma nk'iki, urashobora kuca ugenda usoromye n'iki, murabona nk'iki kiri hano nicyo urashobora kuca ugenda ugisoromye, ariko bica bisaba yuko wamira hafi, kuko urabona nk'iki ntikizokwerera rimwe n'iki. Urabona iki kiracara amashugwe, ariko ico kindi naco caramaze kugira gute, caramaze gukura. Nuko rero ikibonobono kimeze by'ukuri. Twageze hano hantu ni umunezero udasanzwe cane gose. Kubaja kubona ino video, reka munkundire ndabahe impanuro imwe ico twashoboye kubona tugeze muri uyu murima w'uyu muntu, nawe turaja kumubereka. Twamaze kubona neza yuko sirya metero zibiri twavuze ko mworimako ari nke, mbere na zitatu zoba nke, ku buryo niburi wofumuhera kuri zitatu n'inusu, mbere woshobora no kugira na zine mu gihe woba utegekanya kurima ikibonobono mu itongo ryawe arico conyene, kuko urabona kiraguka. Urabona nko ngaha, aha nk'ibi biri ngaha biregeranye cane gose. Rero turasaba abazorima mu kw'icenda iki kintu muzocitwararike, natwebwe tugiye guca tugikosora muri ya matongo yacu. Reka murabona hano hose nk'ibi biragundanye cane, ko mwabonye kiraguka gose, kiraguka kikaba igiterwa kinini. Hanyuma uyu muntu abikora neza, kuko twabonye harimwo uwo yashizemwo yama abikorera, nico gituma ubona bitagase, bimeze neza. Nisa umeze neza. Turamutse utubwire witwa nde, wiyumva gute uriko urakora muri bino bintu, mbega woba wari ubimenyereye canke bimeze gute? Ego je bahindwa Ndomaho Terasi. Aba je narisanzwe nkora mu ruganda rw'amasabuni nyene rwiwe. Akaba yanzanye ngaho kugira ngo ndamukwikane ibino bintu ze bino vyiwe. Je numva nezerewe cane kuko ashoboye muri makweri kubona na jara binyetse kungene babitera ni vyiza cane. Ego murakoze. Hanyuma mu nyuma niyasubira kukujana ahandi, wabonye ko bikura bikaguka, bisaba yuko muzoca muja murapima niburi metero zitatu canke zine. Kuko urabona nk'uku kuntu mu murima mu bitwararika, ikibonobono camaze kutwereka yuko gishobora kuba igiti gikaguka. None yoba yaragusiguriye akamaro ka kino giterwa? Yabwiye yuko babikoramwo amavuta. N'amavuta nyine yaranyeretse. Okay. Ikindi kintu no kubwira, aya mababi arimo ifumbire. Nkaha uriko urabagara, uzohore ukwega kano kavu nk'ibabi ryakorotse, ntuze wemere ko ritakara, uzoca ugegereza ku giterwa kubera kirifumbira conyene. Hanyuma ikindi kintu twashoboye kubona nka mwebwe mu bukora ngaha, tuko turubwira wewe tubwira n'abariko baradukurikirana, muzogerageze muje murayitwararika gupompa
kugipoma kubera nk'aya mashugwe kugira akomere urana nk'iki anako kimeze neza mukitwararika kugipoma kugira ngo gikomere hanyuma bijya bimaze kuba vyumye muzoce mugerageza muje murabikurako bagomba rero ugire ico ubwiye abandi uko wiyumva uri muri no murima nakamo batera muri make je numva nezerewe cyane amico no saba ari nuko bo birima nabo nyene bakabirima ku bwishi urakoze yego namwe murakoze yego turagushimiye yego urakoze reka tugende twegera aho mwene umurima ari kugira ngo nawe turi umvugishe dusangize ico no kwita ubunararibonye amaze kugira nk'umuntu yarimye ubwa mbere hatubwire ico yo wamaze nawe nyene kubona yohindura canke yo kwitwararika canke ico yohanura abandi ku kijanye n'ingene abona umurima. Ko ariko baradukurikirana mugumane nanje rero nyakubahwa amahoro cyane. Ego twariko turereka bariko baradukurikirana ibijanye n'umurima ko twifuje rero yuko bwa mbere baramutse babwire urinde tubwire ni gute wiyumvisemwo uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono n'ikihe cagusunitse hanyuma nk'umuntu umaze kurima n'ikihe kintu umaze kubona wohanura abazorima mu nyuma tubwire kugira ngo natwe tuvyisunge twanashima utubwire hano uyu murima wawe urateye igomwe vy'ukuri urateye igomwe n'ahantu nka je ndahageze akamwemwe kabaye kenshi wabonye ko nasimvye rero ndifuza yuko ugira ico ubwiye emwe umwanya n'uwawe natwe turaja gukurikirana uduhe impanuro uko bibona uko wavyiyumvisemwo nico witeze muri no murima ego karibu. Ego murakoze cyane bwa mbere na mbere reka mbanze ndamutse abantu bose bariko barakurikirana ihiganiro abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze y'igihugu. Jewe ku mazina nitwa Sinzumusi Leonard ni ngaha mu Burundi mugabo kandi no hanze narabayeyo. Rero kuva numvise uyu mugambi w'ikibonobono naragize ubushakashatsi ku ruhande rw'iwanje nsoma urusaku ndabe ivy'ikibonobono ndongera kandi aho nsubiye inyuma gatoyi ni mu gihe nari maze kuwumva umushinga ntahe visionnaire amaze kukivugako visionnaire wacu David Tuyisabe hanyuma ndumva umugambi uranyuze cangira nti naho unyuze reka mbanze kwanza mu rugero rw'ubushakashatsi nyene mbanze ndime gatoyi kugira ngo ivyo bivugwa mbanze ndavyibonere nanje. Ubu rero akana karima natanguriyeko ku bushakashatsi turabe kugira ndabe umwembe uvamwo ingene umeze ingene wifashe turabe inyungu irimo ko ndayibonamwo hanyuma rero muri koperative nshiremwe imitahe myinshi ishoboka nabibonye hanyuma iruhande yo gushiramo imitahe myinshi ishoboka nabibonye najewe nongereze kubera amahera nzoba ntanguye kuyaronka ndayabona nje ntanguraye kwagura akarere dukorana nkorera muri koperative nongera nkora n'ibindi byo ku ruhande gutyo twavanse dutera imbere. Ngaho rero hakarima narakarimye ndakoresha abakozi batandukanye aha kwanza novuga ko nahereye ku bagozi batanu nibo bahatanguye baharima neza hanyuma kubera naguma mfatirwa n'utundi dutandukanye baraje batera atariho ndi ntibabiteye ku murongo neza uko navyiyumvira. Amakuru nabonye kuri internet n'amakuru nabonye numvise ubwa mbere
byavugwa yuko mu bisanzwe wogitera ku metero 2 mugabo uno musi mu byo nashaka kumenya nabonye bimaze gukura imetero 2 kuzitera ko uba wegeranije cyane kuko kirakura kikaba kirekire kigashamika novuga muri make kiragara ubu rero gushika kuri iyi saha imirimiri kirakurikira nzorima ndiko ndabona nzoyishira ku metero 4 n'imiburiburi niho nzobona nti kizoba kiriko kirakura cisanzuye gishamike gifisa gishamikira cisanzuye kitagundana n'ibindi aho rero niho nzoba nizeye nti nahone nzoba ndiko ndakora neza nuko rero kubijanye n'uburimyi uyu murima nawurimye guhera mu kwezi kwa11 mu mpera uno musi turi ku itariki 20 mengo na 4 z'ukwezi kwa gatanu uyu izi ni imbuto z'intangamarara tumaze gukurako ubu rero ndiko ndabona bisabwa ko abakozi n'imiburiburi nka babiri kubera akarima gatoyi bagiye kugumamwo babananya babagara babana baraba ivyeze babananya babisoroma hama rero umugambi tubandanye uko nyene ikindi no vuga ubu nuko hamagarira umuntu wese ari yuko yoja muri uwo mugambi uyu mugambi akuravye akamaro k'ikibonobono ivyo dusoma kuri internet ivyo turiko turibonera nka koperative n'ibintu biteye igomwe jewe narabaye hanze ndashobora kwemeza neza yuko mbonye agaciro kaya mavuta twahora tuyagura hanze ukagera n'ibihumbi 15 kuri mililitiro 65 uno munsi kiyo kiragwa ngaha mu Burundi ubu no munsi tuko turabihera kuri gusa koperative no uvuga nti turiko turatanga aya mavuta kuri gusa mu minsi rero aho isoko ryo hanze ribonekera neza nibaza ko n'igiciro kizova kiduka ndavyizeye umurimyi azoronka uwashizemo umutahe wiwe 12 umutahe umwe ndazi neza ko inyota ubigiye kuba nyinshi inyota y'umutahe igiye kuba nyinshi muravye nawe utanyarutse nakazi kiwe watangwa ari 6,000 kera biraduga 12 ndiko ndabona nta mezi 6 asigaye tagiye ku 20,000 ego mwe muritega hanini ngira nico noshikiriza mubandaye mugubwa neza nibaze ko ihiganiro jewe kiramfashije kiranteye n'intege ubu nandibona ko ndi muri koperative rero kandi mfise aho mpagaze n'abanshigikiye bari nyuma abavizionere bacu bari ngaha baje kuntera intege nkabambaya kandi ndabashimira cyane nongera kandi ndabahereza karibu nejo ubundi bakeneye ko dutembera karibu mu mirima yanje Mutama tugushimire cyane by'umwihariko nibaza yuko muraje kumwumva mwamubonye nubwo yavuze ngo yarabaye hanze n'umuntu aciye bugufi yabaye muri Canada ivyaya mavuta arabizi abakunzi bacu abarundi muri Canada murabona yuko mwene wanyu yatanguye umugambi nukuri turagushimiye cyane gose ni akarorero keza utanze ku barundi n'abandi bose basigaye inyuma baze vy'ukuri baze nibaza yuko twarasiguye bihagije ibijanye n'igitegwa c'ikibonobono kandi twageze hano vy'ukuri twabonye nubwo atatubwiye umutahe yakoresheje ariko uko jewe ndabizi ndavye n'ingene amasoko yifashe abandondera bansaba itoni 100 z'ikibonobono abandondera bansaba itoni 100 z'ikibonobono tukaburiyo tugikura ndatanguye kugira ivyishimo yuko ejo aho bukera tuzoba dushobora kwegeranya ayo matoni kandi nkuko yabivuze ari amavuta arazimvye cyane gose ibisigaye nivyo tugiye kuzobasigurira rero mu nyuma byo ntitwabitevye ko cyane ariko kubera ko nyene cyubahiro yamaze kubivuga kubijanye n'ifumbire ingene ikibonobono cyo duha amatoni menshi cyane y'ifumbire tuzobibasangiza muri video ikurikira ugumane natwe kuri Kibonobono Media aho tuzobabwira rero ibijanye na vision yacu murakoze imana ibahezagire
ihezagire na Mutama Leonard yagize neza twemerera ko dushika muri no murima wiwe. Banywanyi bikimenyesha makuru Kibonobono Media, aha ntaco mubonye, dufise kamera nto, turakeneye iyindi kamera, mbere turakeneye na drone, ko nk'ayo yaba harimo drone mukabona no murima, ndazi yuko uwo ari we wese ari kuvuga ati vya bintu nabonye vy'ukuri birashoboka. Mugira aho muba mubahwe, Imana ibahezagire.